Ndaramutse nongera ndabaha ikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka munkundire dure kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye ahinduye abayobozi b'amashirahamwe atandukanye yegukira leta, nayo ishirahamwe FIBA ry'umupira w'amaboko kwisi ryaraye riciye ihadabu ishirahamwe ry'umupira w'amaboko gikorera hano mu gihugu cy'u Burundi FEBABU amafaranga agera ku 50 y'amafaranga y'amaswisse. Aya nayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye ahinduye abayobozi b'amashirahamwe atandukanye yegukira leta. Ni mu gihe yaraherutse kugabisha ikigo ODECA gisanzwe gihingura ikawa ko agiye kubashengeza. Jules Verne Nakimana: abakora mu gisata cy'ikawa nta no kumaramara mwumva, ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu ko nka maraso imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza $. Ntimwahimvya icayi ubunyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi equipe aha turavuze ku vyikawa duca tuja mu cayi naco. Mu miseze nagirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa, narazivye amatwi. Uwo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari kagabisha abarongoye amashirahamwe atandukanye yegamiye leta, abamenyesha ko bagiye gufatirwa ingingo zikomeye kuko batitaho ubutunzi bw'igihugu. Inyuma yaho harayasohotse ingingo zihagarika abarongozi batandukanye, harimwo n'urongoye ikigo kijeje guteza imbere igisata c'ikawa ODECA, urongoye ikigo ONATER n'abandi. Kubwa Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi, ngo hari igihe bikenerwa ko umutegetsi akoresha imvugo zikomeye kugira abantu bihanure, ndetse bikanakenerwa ko afata ingingo. Hariho imvugo kenshi gukoresha kugira ngo abantu bumve ko ari ibintu bitagenda neza, bumve kandi ko bashobora ko bategerezwa kubyo batamo neza. Nakunda kubwira rero yuko burya umukuru w'igihugu avuze kurya avuga byumvikanira agira ati reka ntangura abarundi, mugabo vyanse harashika afata ingingo kugira ngo agarukane ku murongo abantu. Ivyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu adasiba kugabisha abajejwe intwaro, bamenyesha ko bakwiye guhindura ingendo bakitaho ubutunzi bw'igihugu. Ishirahamwe ry'umupira w'amaboko FEBABU riremeza yuko rigiye kuganira n'abasanzwe bafasha iryo shirahamwe kugira ngo barihe ihadabu barihishijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko kwisi FIBA bigera ku mafaranga 50 by'amafaranga y'amaswisse. Bivugwa na Claver Hachimana asanzwe arongoye iryo shirahamwe FEBABU. Alain Loris Ndongotsi: Ikiringo cy'ukwezi kumwe hagati y'igenekerezo rya 12 Ndamukiza na 12 Rusama uyu mwaka, Uburundi butitabira inkino cyangwa inama mpuzamakungu mu rukino rwa basketball n'ihadabu y'amafaranga 50 y'amaswisi. Nico gihano cyafatiwe ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi FEBABU, inyuma yaho umugwi wa Dinamo wankiye kubandanya inkino za BAR umwaka wa 2024. Hachimana Claver, umurongozi wa FEBABU, aremeza ko bagiye gukora ibishoboka kugira iryo hadabu ririhwe. Dushikiriye kandi mwarabonye ko ari bihano atari bito, ariko turavyo twari twiteze bihano si binini cyane. Turabona neza ko tuzoshobora kubiva mu bitatugora. Bwa mbere tugiye kwegera abasanzwe badufasha mu abo twitari partenaire muri izi nkino dukora, turabe ko badufasha tukariha ayo mafaranga. Bwa kabiri tugiye gusubiza abakinyi mu kibuga kugira ngo turabe na twebwe ko ari ico tworonka kujanye n'amarosete. Kubwiwe ngo byashikiye umugwi wa Dinamo kwabaye ukutavugana hagati y'indongozi za FEBABU zahahora hamwe n'ishirahamwe FIBA Afrique. Ivyo no bwa mbere bishikiye Federation y'u Burundi kuva ibaho, ni ibihano bitumye tugira ico no kwita experience. Turizeye neza ko bitazosubira kuko twarabonye cyane ko habaye kutavugana hagati y'abarongozi ba basketball bo ngahe Burundi hamwe n'abo hanze. Turibaza yuko nitwagendera kuri ivyo byo kuganirana cyane mu nyuma bitagusubira kuba.
Tubibutse ko ihiganwa rikuru ry'urukino rwa basketball VBA 2024 rizotangura ku wa 18 Rusama uno mwaka. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yarahiye igiye kubakwa ukundi gushasha mu buryo bwa kijambere. Patrick Hatangimana. Inyuma y'imyaka ishika 11 iheze isoko nkuru ya Bujumbura ihiga tokombera vuba iyo soko igiye gusubira kubakwa bushasha kandi ku buryo bwa kijambere nkuko tubisanga mu itangazo nimero ubusa 6 agakwego gahiritse umwaka wa 2024 y'inama shikiranganji yo kuwa 6 igenekerezo rya 8 Rusama umwaka wa 2024. Muri iyo nama yari irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kigabane c'indwi habaye ugushikiriza urwandiko rwerekana amashusho y'intangamarara y'iyubakwa ry'ikibanza cyahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura. Urwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganji w'inyubako ibikorwa vya leta no kugwiza uburaro Dieudonné Dukundane. Ubwo rwandiko rushikiriza uburyo bubiri iyo soko yo kubakwamwo. Uburyo bwa mbere bukaba ari kubaka inyubakwa nini cyane y'ubudandaji, ingoro y'amakoraniro yojamwo abantu bagera ku 3,000, ihoteli y'ingenzi nini cyane yo ku rugero bita 5 étoiles mu gifaransa eka ndetse n'ibindi. Nayo uburyo bwa kabiri bukaba ari ubwo kubaka inyubakwa nini cyane igabuwemo 5, igorofa nini igeretse inshuro 30 harimo amamangazini agera ku 3,000, ingoro y'amakoraniro yo kwakira abantu bashika ku 1,000, ni hoteli nziza y'ingenzi yo ku rugero rwa 5 étoiles mu gifaransa eka ndetse n'ibindi. Inama shikiranganji yarashimye ugo rwandiko ica igira ico ishikirije harimwo kurondera abahinga n'ubuhinga bukwiye kugira ngo ibikorwa vy'intangamarara bikogwe maze iyo soko ishobore kubakwa. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yuguruwe icese mu mwaka wa 1994 yahavuye isha iratokombera kuwa 27 umwaka wa 2013. Umugambi w'igihugu w'iterambere w'ibihumbi 2018 n'ibihumbi 2027 usubiwemwo urategekanya iyubakwa ryayo kuko yari ifise akamaro ntangere ku butunzi bw'igihugu. Abana bagendana ubumuga ngo barafise ivyo bashoboye mbere gusumba n'abakomeye, bivugwa na mama Ana Maria Mushiranzigo asanzwe arongoye ikigo citiriwe umweranda Kizito Benoit Sindayigwanya. Abana bagendana ubumuga ntibari bakwiye gukumirwa kuko n'abana bashoboye gukora ivyo abakomeye bakora nkuko tubibwirwa n'urongoye ikigo citiriwe umweranda Kizito. Kumugara ukuboko canke ukuguru ntibisigura kumugara mu mutwe. Abana barafise ubwenge, bariga neza, bakaronka amanota meza. Mbere hari n'igihe usanga 10 ba mbere bose bafise ubumuga, abandi bakaza inyuma. Bisigura ko rero kugira ubumuga ku kuguru canke ku kuboko bidasigura yuko cugira ubwenge bukeyi, kuko mu bisanzwe ngaha AES ikigo c'abakeha bwenge kenshi tuvuga ngo ntavyo bashoboye kubera ahubwo ari twe tudashoboye kubafasha. None rero bikenerwa ko umwana afise ubumuga canke ukuze afise ubumuga tumenye tuti uyu uye ashoboye ibi iye twomufasha uko. Mama Ana Maria Mushiranzigo amenyesha kandi ko abo bana inyuma y'umwaka wa 6 w'amashuri mato baca babarungika mu miryango. Kubakurikirana inyuma y'umwaka wa 6 gushika ubu ntibiri muri programme yacu, mugabo twari tuvyifuza kandi tubifise mu migambi kuko kugira ngo umwana ashike ku gihagararo twifuza ntivyogarukira mu mwaka wa 6, ariko kandi abana bagendana ubumuga mu Burundi ni benshi, ntitwobishobora twenyene, tugerageza kuja turatumirira n'abandi benshi babishoboye, cane cane leta yacu ko abo bana igerageza kubaha ikibanza gikwiriye. Mu vy'indero turabona ko biriko biraza, ariko mu vy'ukubafasha muri ibi bikoresho nyunganirangingo na subirirangingo biracarimwo ingorane kuko n'ibintu bisaba uburyo bwinshi.
Tubamenyeshe ko ikigo citiriwe umweranda Kizito cabayeho kuva mu mwaka w'1965 kikaba gifise intumbero zibiri: gufasha abagendana ubumuga kubaha ibikoresho nyunganirangingo hamwe no kubategura kwibeshaho mu kibano. Reka dutandukire n'amakuru avugwa mu makungu dushikirizwa na Elvis Munyaneza. Umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin yatanguye urugendo rwiwe mu gihugu c'Ubushinwa kuri wa 16 Rusama. Rukaba rubaye urugendo rwa mbere agize kuva asubiriye gutorwa nk'umukuru w'igihugu muri ntwarante z'uyu mwaka. Ibihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa bikaba bisanzwe bifashanya mu bijanye n'ubutunzi. Ubwo rugendo rw'iminsi ibiri rw'umukuru w'igihugu c'Uburusiya rubaye rwa mbere agize kuva atorwa aja mu bindi bihugu, rukaba n'urwa kabiri agiriye mu gihugu c'Ubushinwa munsi y'amezi 6. Umukuru w'igihugu c'Ubushinwa yamwakiriye mu gatondo mu birori vyabereye i Pekin. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru co mu Bushinwa, Vladimir Putin yashimye icifuzo c'Ubushinwa co gukora kugira ngo gikemure ikibazo ca Ukraine. Abantu bashika kuri 4 nibo bamaze kuhasiga ubuzima inyuma y'imigumuko ikozwe n'abari mu mugambwe w'aba independentiste. Kuri uyu wa kane, umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron yasavye abarongozi muri Nouvelle-Calédonie kugira ibiganiro. Ku mugwa mukuru wa Nouvelle-Calédonie hakaba harangwa ivyaturiwe no gusahura. Abanyagihugu bararondera uburyo bwo gukingira aho baba, bongera bashiraho amabariyeri vy'agateganyo akozwe mu mbaho no mu mabati n'ibindi bikoresho bashinga ko amabendera yera. Ningaha duciye tunagiriza ano makuru yacu. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimira abagenzi banje badufashije gutorokanya ano makuru. Ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Mugire aho muba mwubahwe naho butaha.